Je ni musitanteri wa komine Isare nitwa Niyonkuru Gilbert. Aha turi ni ku mutumba wa Sagara, umutumba umwe mu mitumba inigize zone ya Kibuye. Hanyuma komine Isare ikaba igizwe n'imitumba 16 mu mazone ane. Komine Isare iri mu ntara ya Bujumbura, ikaba iri ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura nyene. Muri make ubuzima bwa komine Isare bumeze gute? Ibisata bitandukanye bigize ubuzima bwa komine Isare ni ibihe? Abenegihugu babayeho gute? Abenegihugu ba komine Isare ahanini batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, hanyuma iruhande y'ivyo oya hagaca habamwo n'abafundi benshi cane. Rero mvuze kuri kino gisata c'uburimyi n'ubworozi, bwa mbere hoho mwarazi ko umwaka wa 2022 ari umwaka wari wahariwe uburimyi. Rero twarahimirije abenegihugu bacu uko nko muri zone turimwo no mutumba turimwo n'abenegihugu basanzwe bakunda gukora, basanzwe bakunda kurima. Turabahimiriza rero, tumaze kubahimiriza kugwiza umwimbu, turabasaba yuko muri kino gihe cici borima bakagwiza umwimbu, bakumva neza yuko bategerezwa gukora ibishoboka vyose kugwiza umwimbu amezi 12 ku 12. Bavyakiye neza cane rero kuko ubunye aho muca hose murabona yuko imirimo imeze neza cane, hariho iyeze, hariho itarera. Tukabona yuko ngo tugiye kuriheza twebwe ha mu kwezi kwa 10 kwa 11 turabona yuko abenegihugu bazofise bafungura kuko barumvise neza akamu batewe. Umurimyi muri komine murongoye afashwa gute n'abajejwe intwaro, afashwa gute n'abajejwe uburimyi? Abenegihugu turabakurikirana cane kuko iyo tuvuye mu nama izi canke zira zinyuranye, ivyo dukuyemo turabizana tukabibashikiriza, yaba jewe abo mu ntwaro cabajeje igisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, turakorera amanama hamwe, hanyuma tukabasanga rero ku kivi, tukaraba ivyo barimwo, tukabafasha reba nk'ibinye vyo kubahimiriza kugira ngo boroherwe mu guca aho imigende amazi ashobora gucamwo. Hari usanga hari uwuca nka uriya ataravyumva akavuga ati je ntimucishize amazi mu itongo ry'iwanje. Mu nk'abajeje intwaro, abajeje uburimyi n'ubworozi, tuhashitse turabibasigura tugafasha kugira ngo bose baze barahana ayo mazi bashobore kuyakoresha. Hano ku ruhande rumwe ibijanye no gukingira ibidukikije nk'ivy'imikobeko naho turafasha, tugafashanya. Ku munsi wa kane wahariwe gukingira ibidukikije, turaza rero tukagaburana ku mitumba, tukaja gufasha mu vyo guca imikobeko. Hanyuma rero ku kuntu ubunye n'ibitungwa byose bisigaye bitungirwa mu nzu, tugaza tubahimeza rero kuri iyo mikobeko cyangwa impande y'inzira, impande y'amabarabara baca bateragira ubwatsi kugira ngo cyo tusa ku ivyatsi bice bigaburirwa ibitungwa. Imaze kugaburirwa ibitungwa tubone kuronka rero umwavu w'ikirundi, umwavu w'inyabarega, tukabahimeza kubitunganya. Mugabo kandi rero tukabafasha kubijanye n'umwavu wa fomi, ubwo nabo barawukenera. Gusa ngaho no bakagoranye kahabaye kuko twahimije abantu cane gukora kurima kugwiza umwimbu, tubahimiriza no gukoresha uwo mwavu wa fomi bacangirana n'umwavu w'ibitungwa canke umwavu w'inyabarega ucuba muke. Ibijanye n'umugambi ewe Burundi urambaye muri komine murongoye ya Isare vyifashe gute? Umugambi we Burundi urambaye twawakiriye neza kuko niyo muraba kano karere murimwo murabona yuko vy'ukuri hambaye, imitumba irambaye, ibiti mu ndimiro harimwo ibiterwa dufungura, hakabamo n'ibi biti bibana n'indimiro. Abene bavyakiriye neza cane cyane, noneho kano karere karere gasanzwe karimo abarimyi nabo maze abantu bakunda kurima. Umabwiye ati cumukobe karatahura kuko atawuciye uburyohe bw'isi buragenda, baravyumva. Ibiti nabyo turabikenera hino hageze kurima nk'ibiharage, bari ibiharage biremberwa, urumva kese kwizo ntibazikenera. N'ivyo biti rero ivyo bindi biteragirwa barakenera imbago, mbo barakora ko ubwatsi bw'ibitungwa. Hanyuma kandi tukadukura ko rero ibiya biti dushobora gukoresha mu kurembera mu ndimiro zacu, mu kurembera ibiharage n'ibindi. Ibijanye n'umutekano, imibano vyo muri komine ya Isare vyifashe gute? Amahoro n'umutekano muri komine ya Isare biratsimbataye. Tuguma dukomeza amakomite y'umutekano aho rikimwe na bose kugira ngo umwenegihugu abandanye yidegemvya, kuko mu gihe izo komite zitokomera niyo tworima niyo twokorora, abasuma bo ducamo bakabidutwara.
rero tubana dukomeza amakomite y'umutekano guhera hariya kwa nyumba kumi kuduga mu Gatsimbiri gushika ku mutumba muri zone mu komine ku buryo akantu kose tubona kadatumbereye tubasaba ko baca bakadumako n'ingoga kuko abijiro cabikorerako. Ku bijanye n'igisata c'indero hoho muri ku rugero ruhe muravyishimira mutegekanya iki bimeze gute? Ku bijanye n'igisata c'indero umwimbu twaronse ntitwovuga ni mwiza cane mugabo kandi turashima kuko ndavyeho mu gisata ikibazo co mu w'icenda bakoze ikomine yahise arigira kabiri mu ntara ya Bujumbura biracadusaba inguvu nyinshi dushiramo kuko urwaruka rwamenye ku bice 92 n'utundi tureka ko hejuru ni vyiza mugabo biradusaba yuko twokongereza inguvu ibirabo mu kubikora tubana turaba kuko ibituma umwimbu utagenda neza ni vyinshi murabona yuko ino ntara ya Bujumbura ino komine ya Isare harabaye ingwano nyinshi cane inyubako rusangi zimwe zirasamburwa hanyuma n'igihe rero leta yari hagiye 2005 yasaba yuko abene gihugu baca bitwararika cane bijanye n'inyubako rusangi twingwano yari kibandanya ico gihe rero umurindi wo kubaka izo nyubako rusangi ntibaciye ukurikira uko leta yari kwirabisaba ube twacafise ikibazo c'amasomero aho usanga vy'ukuri dufise ibitigeze vyinshi cane mu masomero mu mashuri ugasanga kandi zaba izo ntebe ugasanga zirakwira wowe tuba turagira ibishoboka tugwiza izo nyubako rusangi tunga dushamo n'izo ntebe kugira ngo umwana ariko ariga yige atekaniwe yiga ameze neza gutyo n'umwimbu ubone kwiyongera. Tukiraho nyene abene gihugu bo muri komine y'Isare barondoka ku rugero rumeze gute baratahura ivyo kuvyara ku rugero baratahura ivyo gufungura ingaburo z'ubwoko bwose bijanye n'isuku byose bimeze gute? Ku bijanye n'irondoka ijanye n'amagara meza turabana duhimiriza kuko nk'ubunye twaratanguye urugendo turi kumwe n'abajeje bisata binyuranye muri komine aho two turagendera imitumba yose tugenda tubahimiriza ku bijanye n'iterambere tubahimiriza ku bijanye n'irondoka ijanye n'amagara meza mu jambo rimwe tubahimiriza mu bisata byose by'ubuzima. Rero ugiye kuraba hano hantu murabona yuko hasanzwe hamera rero ugasanga nababwiye ko n'abantu benshi bo ngaha aya udakora ivy'uburimyi n'ubworozi abenshi n'abafundi bakubitinga mu gisagara ca Bujumbura bazana amafaranga rero usanga vy'ukuri bijanye n'ubuzima bitari bagoye cyane gose rero bica bituma mbere no kurondoka usanga bica bijanira ko hari usanga bacavuga atafise amafaranga cizumbwira uko ndako yasinda bitahura mugabo turiko turabegera tubasanga mu mihana yabo tubasanga ku mitumba yabo tubereka neza yuko buga Imana yararema rimwe isi yaramaze gukwira nta yindi izosubira kurema rero tubereka yuko nubwo ufise ubuzima nubwo ufise uburyo ushobora kubaho kwibeshaho yuko bidusaba yuko dutegeza kurondoka ku buryo iyi si yacu dufise nashobora kudukundira ikashobora kudutunga. Hanyuma ku bijanye n'ivy'isuku isukura murabona yuko dufise amahirwe hano hantu turi z'ukuri nkino zone turimwo murabona yuko hari imyonga myinshi uko hari imyonga myinshi rero bica bituma vyoroha kuronka amazi hanyuma naho amazi yo badashika birakunda yuko dusizemo inguvu tukubaka iyindi migende y'amazi bikunda ko amazi atarari uja kuyashikanayo ubunya mu magiye muza muraca mwabonye yuko amazi ashika neza abene go baranezerewe banywa amazi meza cyane hanyuma bamaze kuba ofisa amazi meza cyane cyangwa ko n'isuku yabica bijanirana gusa tubahimiriza yuko abene igihugu bumva yuko ikintu kijanye n'isuku ari ikintu bikomeye cyane tubasaba ko cavyitwararika bagakoresha amazi meza hanyuma rero isuku tuvuze sa amazi gusa harimo n'ibinye by'ubuzu bwa sugumwe turahimiriza yuko urugo rwose goba rufise akazu ka sugumwe gasa neza kandi gasakaye kandi gafunitse tukabahimiriza ko urugo rwose kugira agaseramu kugira nyabarega gutyo woya n'akazu k'ubwogero kugira ngo ne bavuye mu mirimo bashobore kuronka n'ahantu bashaka kogera neza umubiri wabo n'izambagwa babona bimeze neza. Ubu turi mu gihe aho usanga urwaruka rw'inshuri z'amashuri mugabo ntiruronswe akazi kuko gatera kagabanuka mwebwe urwaruka ruhejeje amashuri murugira inama yihe aha muri komine ya Isare? Inama tuha urwaruka ruhejeje amashuri muri komine yacu nubwo nk'akamo nyene kama katewe n'indongozi z'igihugu zidukurira kuko burya mu ishuri baratwigisha bamaze kutwigisha batwugurura umutwe rero niba leta yacu
yaramaze kubona ko gisata c'ugwaruka gisata c'abakenyezi ari byo guteza imbere tubasaba yuko bakura amaboko mu mpuzu urose akazi ka leta kagakora mugabo kandi ko mwazo turi no mu karere imyuga ari myinshi cyane biga imyuga bashobore kwibeshaho mu ruhande rumwe hanyuma ni byose bakora niba ari kurima niba ari korora niba ari ikindi kintu bokora bakore hanyuma tukabahimiriza gukora mu mashirahamwe uko niba hari abahi banki y'ugwaruka bije kabihari kwa ari banki y'abakenyezi BDF aho hose leta ikashiraho imitahe kugira ngo aya mashirahamwe yaba y'abakenyezi yaba y'ugwaruka bashobore korerwa mu migambi yabo tubasaba rero ko abana yabitunganya kandi turashima bariko baravyumva kandi tugashima n'inzego z'igihugu ziradufasha kuza gutanga izo nyigisho kandi tubashima ukuri ugwaruka ariko uravyitwararika tugasaba n'abataravyumva uko bokumva yuko ivyari magera vyagerutse bakura amaboko mu mpuzu dukore kuko birakunda hama twiteze imbere n'uteze imbere igihugu cacu. Mbega imvukira zatembere zo muri komine ya Isare zifise uruhare uruhe mu iterambere mubona baraza hagira ico bakoze canke byifashe gute? Imvukira no dishira mu migwi 2 canke mu migwi 3 hari imvukira vy'ukuri zakize bagiye mu gisagara ca Bujumbura biberayo nzo kuzi waba usanga ari kibazo hari n'abandi bari ngaho oya usanga nyene yarafise aho gatima kuko yogira ico afashije mugabo akabura uburyo nawe turashima kuko amaze kuba naho nazamuhira kubera ubwo bwenge abafise buratuma yugurura abandi bene gihugu bafise uburyo ngaho bonye ku gatumbi wabo bahagira ivyo bakora ubu ni mugira gatatu rero no mugu wizo mvukira zamaze kuzirikana zigatahura ivyo na nyene icubahiro mu gihugu cacu aduhanura yuko ukize akizi wabo ngira ngo mwabonye nk'imirima y'umwubahwa asanzwe akora mu gisata muyobozi mu bushikiranganje bufise mu minwe ibibazo bijanye n'umuyaga nkuba mwabonye yuko mugiye mu mirima yiwe afise imirima iteye igomwe mwabonye ko afise amashu ateragira ikawa ategera poivron ibitoki n'ibindi byinshi rero imvukira nk'izo zirahari turabafisi baraza kandi turabashimira turabakengurukiye mbe tugasaba n'abandi bakiri inyuma ko boreka gukwega amaguru ahubwo baze ngaha no habateje imbere no hatumye babico bari baze guteza imbere abene gihugu basize inyuma gatumba aha uko muhabona aha no mu Gatsimbiri rusha ku mutumba wa Sagara murabona yuko hari amazi abo yabona kubaza ko ari amazi asanzwe murasa amazi asanzwe kuko ni amazi y'amashuha murabona ko n'umwotsi nubwo ari ku murango masaha ya saa 9 saa 10 murabona yuko hariho umwotsi rero amazi ari ku mugoroba cyangwa mu gitondo usanga ashushe cyane gose rero ku bwacu tubona ko ari ubutunzi dufise gusa ikibazo tugifise murabona yuko ari ahantu kure munsi y'umusozi hagoye gushika rero turiko turakorana nabene gihugu ngaha aya mu bwo dushobora kuronka turako vyokunda yuko dushobora kugira ibaryo shikano hantu hanyuma tuje tuhatunganya neza rero tuhagire ibibenga cyo no kwitanga amapisine nk'abiri imwe abagabo bakoreramo n'yafa kinezi bokogeramo kugira ngo abakeneye kuza kwiryohera ibe nk'iki nka site touristique abene gihugu bashobora kuza bakava mu gisagara ca Bujumbura cyangwa bakava no mu bindi bisagara cyangwa ngaha aya mu mitumba igize komine yacu bagashobora kuza kwinezeza ngaha aya mbe bakaza no kuyoga murabizi yuko baravuga yuko amazi y'amashuha no kuvuravura murabona yuko naha duhagaze ngaha turi munsi y'umusozi uwo musozi muduze ko kogera ko hejuru hari amapinisi cyane yateye muri projet ya banki mondiale ku ntwaro yabagaza nahone hameze neza cyane rero ibisi aho abantu bo kwinezereza muri komine Sare bivaye n'ingero usanga baryohewe ni henshi cyane gusa twaraje ishingana hano hantu ugatsange turonke bashobora kuhashika kandi twaratanga gushiba amaza kubibona gushika aho hi hanyuma tumaze dushitse kuri ico civugo cacu cibarabara ibizike ntibigoye twatunganya neza dutegure amabassin abantu bashobora kogeramo tudutunganya n'ahantu y'abantu bashobora kuronka ikintu baje nko gutembera baje kwinezereza bashobora gufatira akantu gafungura bigoye komine nibihe ikintu mugira muti nivyo duhanganye navyo ngo tubikure mu nzira dushe duheze ikiganiro cacu ibitugoye cyane ngaha muri komine ya Isare muraba ko ari komine nini ya cyane hanyuma maze kuba nini ya cyane nabwiye ko ari komine habayemo yakoze ko cyane n'ingwara zagenda cyane muri kino gihugu cacu
rero bijanye n'inyubako rusangi by'ukuri murabona ko zitaramera neza ego imitumba yose irafise amashuri mwa usanga adakwiye amazu yose arafise amavuriro mwa ugiye kuraba usanga adakwiye kuravye nkino zone ingene ingana ugasanga nta bitaro bihari ugasanga birasaba yuko beterura umuntu ku nderuzo bakamujana amasaha 3 umako vyasa kugira ushikane ku bitaro bikuru umako vyari vyiza habaye nk'ibitaro ngaha hafi kugira ngo ivyo uwo vyanse yuko atunganirizwa ngaha aya kwivuriro ritoye baca muvura ngaha hari abaganga ico ni kibazo hama ikindi mwabonye yuko n'amabarabara yaha ntameze neza abene igihugu yego baragerageza bagaca amabarabara menshi y'imigenderanire bagatarura uturaro mugabo vyasaba yuko twunganirwa ku bijanye n'amabarabara ameze neza cane hari babagiye igihugu nimero ya mbere rya kera ryitwa Sirida rica ngaha hafi ino zone hamwe ryo ramuka ariko zo rikarengana ryo uva mu gisagara ca Bujumbura rigaca aho biti college aho rya kaminuza rikaduga gaca mu Kirombwe rikaduga rigaca ku mugwa mukuru w'intara rikabana rigaserukira Muramvya ibugarama murabona yuko vyofasha kuko bica bituma akarere haca abantu benshi cyane haciye abantu benshi cyane ingenzi nyinshi cyane biradufasha kuko n'uwo mwimbo w'abene gihugu baca baronka abawugura uko nababwiza kuri ngaha aya abenshi barumvise akamo bihora bishika bakarima bakimbura ibintu byinshi cyane umwe bikabononekarana mu murima uko baba babuza aho babicisha mu kubishora rero mugihe turonka amabarabara ameze neza cyane nagatwege gisagara ca Bujumbura vyodukundira yuko umwimbo uba ubonetse woba bishitse ukaba utashoboye gufungurwa ko woshobora gushorwa gutyo rero wa muntu ukaronka ivyo urya muvuga nawe ukabona kuronka akafaranga.